Mu gitondo cyo kuri wa gatandatu igenekezo rya 12 ukwezi kw'indwi ishengero rya Minevam mu Burundi no mu bindi bihugu aho rimaze gushika ryazindukanye akanyamuneza mu gikorwa cyo guhezagira abakozi b'Imana. Indirimbo, intambo no guhimbaza Imana byerekana umunezero w'ishengero ryari korerakira abakozi b'Imana bashasha. Inyuma yo kwakira abashitsi no kumenyesha aho igikorwa c'Imana mu ishengero rya Minevam kigeze, umwungere mukuru yaciye ahamagara abahezagirirwa amabango mashasha bari kumwe n'abafasha babo, ababwira amajambo y'impanuro yo kubatuma, arabarahiza kubw'ico gikorwa nabo bishura badugije ukuboko ko bavyemeye. Inyuma yo kurahira baciye babasengera, bongera babaha ingabire zibiri ziri mu rupapuro rwo kurobanurirwa igikorwa hamwe n'inkoni ariryo jambo ry'Imana. Bishop Peter Barinzigo, umwungere mukuru w'amashengero ya Minevam, avuga ko bahezagiye abakozi b'Imana kugira ngo baronke uburyo bwo gukora igikorwa kinini kandi gishika kure. Ubwa mbere hoho ishengero rya Minevam ririko riraguka mu mpande zose z'igihugu, ariko kandi si no mu gihugu gusa, no mu bihugu byo hanze, kuko no munsi dukorera mu bihugu bishika 12. Rero twabonye yuko turi bake tutoshobora ico gikorwa, bisaba ko tuba abantu benshi. Yesu yaratumye abigishwa 12, mugabona ntibahagije yongera atuma 70. Natwe twashatse gusegera abakozi b'Imana, kurobanura abakozi b'Imana bo dufasha mu gikorwa. Tubiteze ko mwimbu ukomeye cyane, kuko abarevera pastori twahezagiye nabo gufasha abapastori benshi, bariho kugira ngo bafashe abapastori. Rero abapastori nabo umuntu wese arakenera gutegwa intege, ahara akabona ko ari umuntu amwegereye, kuko yari wenyene abona umenga ari izore, ariko yabonye uwundi umuntu amugendera. N'abarundi barabivuze ngo bubiri buburana ubupfu, aramuhanura akamutera intege kandi igikorwa kikagenda neza. Rero tubiteze ko umwimbu ukomeye, tubiteze ko tuzokwimburira umwami Yesu umusaruro mwinshi, kubera ko iyo abantu ari benshi bakora igikorwa kinini. Abaha amabanga bavuze ko banezerewe kandi bashimira Imana kuba yabiyumviriye ko bamenyesha ko biteguye gukora igikorwa c'Imana n'inkomezi zabo zose, kandi baratera intege n'abandi bumva umumagaro wo gukorera Imana. Icambere turashimira Imana ko yatwimviriye ko Imana yo ikorera igihe cayo no mu busazi irakoresha abantu. Rero mu bikorwa tugiye gukora, ijambo ry'Imana rivuga yuko ivyimburwa ari vyinshi, ariko abimbuza akaba ari bake. Muri ubwo busaza bwacu tugiye kwitanga mu buryo bwose tuzoshobora gukoreramwo kugira ngo izina ry'Imana rikwire hose. Hanyuma turazi Imana yavyemeye ko itusigaye amavuta, niyo Imana izodukoresha, kandi tuzobikora uko nyene ishaka ko tubikora. Hanyuma kubitwerekeye ni ukuvuga ngo twiyemeje ko tuzobikora n'umutima wacu wose, kandi twisunga ijambo ry'Imana. Mfise umunezero udasanzwe, kuko kuva mu 1998 mpisemwo gushika no munsi igihe giciye musi gito naronse akaryo ko kumva ijambo ry'Imana, none numva hageze kuno munsi Imana yashimye yuko ningira muri iryo bango, nuko vy'ukuri ivyo nashoboye kumva n'amatwi yanje, ivyo nibone n'amaso yanje, ndabishingira intahe nanye ndabisangiza abandi kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Rero ndafise umunezero kandi numva niteguriye vy'ukuri gukora uyu murimo, kandi kuno munsi Imana yampisemwo, numva kandi ari ubutumwa budasanzwe ku bantu basanzwe bakorera leta, bari mu mirimo bari basanzwe bakora, ariko no munsi kandi nkaba iruhande y'ivyo bigaragaye ko Imana yampisemo kandi nkore n'umurimo wayo, mfashe mu kwagura ubwami bw'Imana. Numva kandi yuko ari message kuri abo bandi bose b'abakozi ba leta ko bishoboka yuko muri iyo mirimo arimo kandi n'umurimo w'Imana ashobora kuwukora, akabera abandi umugisha, akigisha ijambo ry'Imana, akagura ubwami bw'Imana. Umurimo w'Imana kujamo ni ikintu kidasanzwe, kuko nibango ritoroshe, irisaba kwitandukanya n'ibintu byinshi cyane, kandi bigasaba ko vy'ukuri wewe ubwawe uba icyitegererezo, uba karorero mu bandi.
nivyo abatari bake usanga bafite impungenge bakibaza yuko batoshobora, ariko kandi amajambo y'Imana ni meza kuko aratwibutsa neza yuko Imana itatoranya gusa abanyenkomezi n'ibinyantege nke. Imana ibitoranya ikabambika inkomezi ikabaha gukora iby'ubuhizi. Rero twagomba dutanga ubutumwa kuri abandi bose nkumburijwe bw'Imana ribaza ko bakahezita uno mutse bagakekeranya. Nta uza ku Mana atari Imana yamuhamagaye ubwayo. Ivyo no kubizirikana bavyumve. Imana yamuhisemo ikamuhamagara, wamuhamagaye iyo nyene yamuhamagaye izamukomeza imuha ibikwiye vyose kugira noneho abera abantu umugisha. Abafasha b'abarobaniriwe amabango mashasha bavuga ko biteguye kubandanya bashikira abashinga ntahe babo no kwitanga mu gikorwa c'Imana. By'ukuri kuri twebwe ni umunsi udasanzwe, ni umunsi twishimiye kuko Imana yaduteye iteka mu rugo rwacu. Jewe nk'umufasoni wa pasteur agiye mwibanga uyu munsi mfise umunezero wo gukora igikorwa nk'uko twari dusanzwe dufise imirimo mu ishengero. Ubu rero tugiye kurushiriza na cyane cyane ko turonse irindi banga ryo kuba umufasoni w'umwungere. Ni ukuvuga hari byinshi bitegerezwa guhinduka, dutegerezwa kugwiza amasengesho kugira umurimo w'Imana n'ibikorwa umwungere agiye kubandanya akwiza ubutumwa, arondera intama zazimiye kugira ngo zigaruke mu ruhongore. Ivyo ni ngombwa yuko tumushigikira tukamushikikiza amasengesho. Jewe nditeguye kumushigikira nkuko namye mushigikira kuva kera, kubera ko inyuma y'umugabo w'inkomezi haba hari umugore w'inkomezi. Aho rero ngomba kubana nawe, niba bisaba ko tujana ntegerezwa kugenda, niba bisaba ko ngumana ku ishengero na pasteri baduhaye uno munsi tuzogumana nayo ibikorwa tubibandanye, ariko nditeguye kumufata mu mugongo, kubandanya mushigikira, kubandanya musengera, kubandanya mu impanuro zo gushigikira umurimo w'Imana. Jewe rero umwanya wose nditeguye nkuko nabikoze, n'ubundi ngiye kurushaho kubandanya mbikora kurusha uko nabikoze. Yesu abahezagira. Mwomenya ko abakozi b'Imana 8 aribo bahezagira ibango rya Reverend Pasteur, 15 nabo bahezagirirwa upastori. Kabaye akaryo ko kubarungika mu bikorwa hisunzwe indinganizo y'intara nshasha zigize igihugu c'u Burundi. Inyuma y'ivyo birori byo guhezagira abakozi b'Imana, baciye babandaniriza nyuma y'umutaga mu gikorane c'ubutumwa bwiza kw'ishengero rya Minevam Kamenge. Ico gikorane c'imisi 2 kikaba gisozerwa kuri uw'Imana igenekezo ya 13 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025.